Ndabaramukije mwese muriko muratwumviriza kuri runo rubuga rwa YouTube, ndabifuriza ibihe vyiza aho muherereye, ariko kandi ndabahamagarira gukora subscribe kugira ngo muzokwame muronka amakuru tubashikiriza ubwa mbere. Uno munsi rero tugira tuganire kw'itorwa ry'umushingamateka Gerard Ndabirabe yasubire gushigwaho kugira ngo azorongore inama nshingamateka mu kiringo c'imyaka 5. Mu bisanzwe umugambwe CNDD-FDD wari wamaze kwitegura nk'uko ufise bimwe mu vyivugo wamuvuga ngo kirapanze. Gerard Ndabirabe agiye kurongora inama nshingamateka, akaba ari we wenyene yashoboye kwitoza ivyaboneka ko vyari vyarapanzwe kuva kera. Abashingamateka bashasha bose bari bahari, bigaragara ko bari bafise amategeko ko bategerezwa gutora no kumvira Gerard Ndabirabe. Naho yari yicaye mu bandi bashingamateka, yari afise ijambo kuko ari we yashikiriza uko bitegerezwa kugenda n'uko vyokora. Uwari yarashijweho umushingamateka Joachim vyagaragara neza ko atana kimwe azi, yaje kwicara ngaho gusa, ariko ivyateguwe vyo biza vyamaze gutegurwa mbere n'abashingamateka bazi nibiza gukurikira. Umugambwe CNDD-FDD ibi ubikoze nkana kugira ngo mu matora y'umukuru w'igihugu azogere mu vy'ukuri inama nshingamateka ituje kandi atanico ishobora gukora uko babipanze, uzotwara igihugu mbere inama nshingamateka izobandanye gutega amatwi gusa no kumviza ivyapanzwe, hama baje baremeza gusa. Mukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe, itegeko rivuga ko igihe umukuru w'igihugu afatiriwe mu mabanga canke akagira izindi ngorane yaba gukikwa n'amagara canke kwitaba Imana, ashobora guca asubirizwa n'umukuru w'inama nshingamateka ari we Gerard Ndabirabe. Hakaba harimwo amahinyu menshi kumbure tuzoheza tukagarukako. Mbega none Gerard Ndabirabe ni muntu ki? Yagiye aragirizwa ayahe magorwa? Abarundi bagiye guhura n'akahe kaje karamana? Gerard Ndabirabe arongoye inama nshingamateka y'u Burundi kuva mu mwaka wa 2020, ubu akaba agiye kwiyongera iyindi myaka 5 ari warongoye inama nshingamateka. Akaba ari umwe mu barongozi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, naho ku mugaragaro rero atarakurikiranwa n'ubutungane. Hari amabi menshi canke ivyagiriji vyagiye biratangwa na bamwe mu banyagihugu yagiye arahohotera, n'amakosa yagiye arakorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu. Gerard Ndabirabe hakavugwa vyinshi yagirizwa, ariko uno munsi twashemye kugaruka kuri 5 vyonyene ashobora kwagirizwa canke bivugwa kuri Gerard Ndabirabe nk'ivyaha canke amabi, naho bitarigera bigaragara na hamwe mu butungane. Icambere umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe yagirizwa no guhungabanya agateka ka zina muntu no gusubiza inyuma amashirahamwe asanzwe aharanira ivy'agateka ka zina muntu. Gerard Ndabirabe nk'umukuru w'inama nshingamateka yasanzwe yategerezwa kuvugira abanyagihugu bakorerwa amakosa n'inzego zijejwe umutekano, bamwe bamwagiriza kuba mu rwego rushigikira gukingira ikibaba abahonyanga agateka ka zina muntu, na cane cane iyo hageze guha amatwi impagarara z'abanyagihugu. Gerard Ndabirabe akaba akorana n'iperereza cane mu bijanye no guhonyanga agateka ka zina muntu mu Burundi. Uno munsi agateka ka zina muntu kuba gacumbagira mu Burundi, umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe abifisemwo uruhare runini. Ikindi ca kabiri umukuru w'inama nshingamateka yagirizwa no kugumiza inzego z'inama nshingamateka mu buzima bwo kuyoboka ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ndabirabe akunze kuvugwa ko yagiye arakoresha inama nshingamateka nk'igikoresho c'umugambwe uri ku butegetsi, aho kudasuzuma no kudahana vy'ukuri ibirego bijanye n'inyifato mbi z'inzego zishinzwe umutekano, igiturire canke ugukandamiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ikindi ca gatatu umushingamateka Gerard Ndabirabe yagirizwa no gusuzugura no gufatira mu gwara abashingamateka batavuga rumwe n'ubutegetsi. Hari ivyegeranyo vyagiye biravugwa ko abashingamateka batari mu mugambwe CNDD-FDD badahabwa ijambo nk'uko bikwiye mu nama nshingamateka iyo bari mu manama. Hari n'abavuga ko Ndabirabe atitaho cane n'ivyiyumviro vy'abatari ku ruhande rw'ubutegetsi. Ikindi ca kane umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe yagirizwa
n'amajambo yagiye arashikiriza ku mashirahamwe yigenga. Gérard Ndabirabe yarigeze kuvuga ko amashirahamwe amwe yigenga akorera mu nyungu z'abanyamahanga kandi ko ashobora kuba ari ibikoresho by'abashaka guhungabanya igihugu. Ibi byafashwe na benshi nko kwankira amashirahamwe aharanira agateka kazira muntu mu Burundi gukora nk'uko babyifuza, hamwe no gufatira mu rwara ibimenyesha makuru. Kindi ca gatanu umushingamateka Gérard Ndabirabe yagirizwa nukuba mu baserukiye inigwa mu meshi rya demokarasi. Yagiye aserukira inama nshingamateka igihe yemeza ivyemezo bifatwa n'abatagira uruhara rugaragara rw'abanyagihugu. Aho ni nk'ivyerekeye ugusubiramwo amategeko agenga imigambwe ya politike, amashirahamwe canke ibijanye no kwiyandikisha mu bitangazamakuru. None ibi byose Gérard Ndabirabe yagiye arakora n'uyu munsi yagirizwa n'abanyagihugu vyoba vyemewe n'amategeko? Ntiharigera haba urubanza canke idosiye n'imwe yuguruye ku mugaragaro ivuga ko Ndabirabe yagirizwa n'ubutungane ivyo vyaha. Ico bikoze mu rwego rw'ivyiyumviro vya politike n'itituka ry'inzego, hari abatari bake bamushira mu batuma ibintu bitagenda neza mu gihugu, haba mu bijanye no kudahana demokarasi canke ubwigenge bw'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Ibindi bivugwa ku mushingamateka Gérard Ndabirabe tukazobigarukako mu makuru yacu yo hanyuma.